twagomba dusome umurongo w'ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 duhere ku murongo wa 27. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 duhere ku murongo wa 27. Dusomwe umurongo umwe gusa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 duhere ku murongo wa 27. Nagomba sabe mwarimu Jamari ashike hano asome. Toriyo mikro. Dusome umurongo wa 27. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro ndayabagabiye. Jeho sindayabagabira nk'uko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu aguhezagire cyane. Uyu munsi teme y'uno munsi ni jambo ryitwa amahoro. Yesu nashimwe cyane. Amahoro. Twebwe mu Burundi hamwe n'Abisirayeli turamukanya indamutso y'amahoro. Kwisi yose nikwe turamukanya amahoro. Sinzi ko mwari mubizi. Ibihugu bibiri kwisi, Abarundi n'Abisirayeli. Abisirayeli ni shalom, natwe Abarundi amahoro. Yesu nashimwe cyane. Hamwe turabazanya ngo namahoro. Umengura mubajije ngo uramahoro. Yesu nashimwe cyane. Rero twagomba tumarakanya tuganira ku ijambo ryitwa amahoro. Iri jambo Yesu yarivuze mu gihe kitoroshe. Yaraheje kubabwira ijambo rigoye. Avuga ngo Simoni Simoni, ngo nabonye Satana korotse ngo kugira ngo abagosore. Ngira ngo iri jambo ryo kugosora abantu bavukiye ngaho Bujumbura ngira ntibarizi. Abagosore kurya bagosora ibiharage canke bagosora ingano canke bagosora umuceri. Ngo ariko ngo nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere. Ngo niwe mara ngo guhinduka uremeshe bagenzi bawe. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga Yesu bwe abona ibiri imbere, yarabona ibintu bigoye abigishwa biwe bagira bacemwo. Ashara bategura rero abanza kubagabira ikizobafasha mu bintu mugira mucemwo. Jewe ndabagabiye. Amina amina amina. Mugiye muri mariage benshi baragaba, ukabona baragaba ibintu n'ibindi kandi bagaba vyiza. Bamwe barabishitsa abandi babishitsa. Hama Yesu baja bumva ari namuye ndabagabiye amahoro. Yesu nashimwe cyane. Abigisha bakunda kuvuga ngo inyuma y'iki cigwa ngo umunyeshure ategerezwa kuba yabaye kunuku. Niko ba mwarimu bakunda kuvuga. Nipfuza yuko inyuma y'ivyo noba mpejeje kuvuga iri shengero ryose mwotaha muri ba mahoro. Hari batavuze amen. Naho inyuma yanje mwese mutahe muri ba mahoro. Yesu nashimwe cyane. Amahoro rero nitunga ningabire umwami Yesu yagabiye abantu abigishwa biwe. Ariko ntaragera kure, Yesu yaravuze ku kintu citwa amahoro. Aravuga ngo uku ni kuhora hagize ngo nta mahoro ku munyavyaha. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga kera tuciga mu mashuri yisumbuye hariho icigwa c'ibiharuro baraguha ikintu citwa fonction. Hanyuma rero
waruntu kuruharuro wiga rurerure mugabo urinze uhusha ikintu citwa domaine de définition no kuvuga ahantu inyishu yawe ishoboka ugomba ukora ivyo ukora vyose waba wamaze kuyobegwa kuko wamaze kuja inyuma ya rukozi. Imana dufashe cyane. Umunyabyaha rero agomba akora ivyo akora vyose ntashobora kuronka amahoro. Yesu nadufashe cyane. Muntu ukora ivyaha ndagukura inkoni ku gishitsi ukiri umunyabyaha nta mahoro ushobora kuronka, ntibikunda, ntibishoboka. Wakoze ivyaha, wasambanye, watukanye, wivye, wabeshe, wacumuye uburyo ubu na buriya, amahoro ntushobora kuyaronka. Imana dufashe cyane. Paulo hari ikintu yifurije Timoteyo, yamwipfurije ngo amahoro ava ku mutima utanduye utari mwijuri mwagiriza ikibi. Yesu nadufashe cyane. Ayo mahoro aba yinjiye kure. Iyo ufise amahoro ava ku mutima utanduye utari mwijwi rikwagiriza ikibi, ayo mahoro aba afise hafatiye kandi n'amahoro maremare cyane. Yesu nashimwe cyane. Reka rero amajambo yitwa amahoro umuntu yovuga ko vyinshi cyane gose, ariko nwagomba mvuge ibitumbereye mu ijambo ry'Imana. Yesu nadufashe cyane. Aha Yesu rero amaze kubagabira ayo mahoro, benshi ntibabitahuye, ntibamenye ivyo ari vyo. Bwari ubutumwa bukomeye mugabo bwashikiye ahantu hugaye, kuko ibihe barimwo vyari ibihe bidatahuritse. Kuko Yesu yababwira ati ngira ngende, bakaca bibaza bati none agiye ko twiroshe tukamukurikira tuzosigarana nande? Erega bazotwica. None ibintu twagiyemwo bizotuviramwo iki? Bizogenda gute? Yesu nadufashe cyane. Hanyuma rero Yesu arababwira ngo imitima yanyu ntihagarare. Mvuze ku mahoro rero, umuntu afise amahoro umutima wiwe ntuhagarara. Hariho ibintu bimwe bimwe bifatiye ku muntu afise amahoro. Yesu nashimwe cyane. Umuntu afise amahoro umutima wiwe ntuhagarara, umutima wiwe ubutekanye, umutima wiwe nta ruhagarara rurimwo. Nagomba ndababwire abantu benshi ku isi barabuza amahoro. Yesu nadufashe cyane. Iyi si ni wagenda kurondera amahoro ntuzobona ahantu bafise amahoro. Nta mugina uvamwo amahoro uri ku isi, amahoro ava muri Yesu. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma rero aya mahoro rero ngo arayabasigaranye. Nageze kubabwira akarorero k'umwana, yari umwana wanje mugabo ubarakuze. Nyina abamama ngaho ntuge ngo murazi gukubita cyane, yaramukubise, amukubita shavu, yaramukubita. Nja numva wa mwana ari namuye ngo yo sinababaye, yo sinababaye. Kaca kariyirukira. Nyina ngo no gufata. None wimvira ko hababaye nde? Kana mwivuza amazina ngo yo sinababaye. None wimvira ko hababaye nde? Hababaye nyina. Yesu nadufashe cyane. Nyina yagomba kugahana yiyumvira ngo karababara, yo sinababaye. Yo sinababaye. Yesu nashimwe cyane. Nagomba tubwire iryo bisigo mu izina rya Yesu, uti ndanse kubabara mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Tubwire Satani no muri tumukuri inkoni ugishiti tuti turi bamahoro ntitwababaye. Amina.
bya bindi wadukorera, hamwe wagomba kutugosora, hamwe watugosora ntitwababaye. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero acamaramara. Igihe kimwe Apolowoni, abantu bakunda gusoma igitabo cy'ingenzi, yafashe mu Kristo ngo amukubita hasi, amukubita imyambi myinshi cyane rwose, aramubabaza ngo amwagirize ibyaha byinshi, ngo acaramubwira ngo ibyo uvuze mbere ni bike, ati kandi izo ntege zose nazanduriye iwawe, ngo ariko umwami wanje nkurikiye ni umunyembabazi yarampariye. Yesu nadufashe cyane. Satani arababara. Ndababwira ikintu kimwe, mu bintu vya mbere biryohera Satani ni ukukubona ushavuye, ni ukukubona wimyoza, ni ukukubona utuntuye, ni ukukubona witse umutima. Ivyo bintu biramuryohera cyane gose gose gose. Ariko iyo unezerewe ukagira iteka n'iteka n'ituze, ivyo bintu biramubabaza. Yesu nadufashe cyane. Nagomba rero aya mahoro uje kuva ngaho yaronse. Yesu nadufashe cyane. Nagomba ndababwire ibintu bimwe bimwe bibuza amahoro. Kenshi na kenshi abantu barabuzwa amahoro n'ubukene bw'amahera. Umuntu akenya amahera, umuntu ubutunzi bwiwe buhungabanye, nimba uri ngaha ukabona urudandazwa ntiriko ruragenda neza, ivyo ukora ntibigenda neza, ubura amahoro. Abandi usanga batagira amahoro kubera ingorane zo mu ngo, mu muryango, umugabo n'umugore n'abana. Ugasanga umuntu yaje ngaha mu rusenga atagira amahoro. Nagutumwe ko, amina 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 amina, hari ikintu Imana yambariye kukubwira we waje utafise amahoro. Yesu yifuza kuja gusoko urya muryango witwa inamahoro canke se mahoro. Yesu nashimwe cyane. Umunyamahoro, umuntu afise amahoro. Yesu nadufashe cyane. Umuntu arashobora kubuzwa amahoro n'indyane canke ingorane zahakorera ku kazi akora, ugasanga abo mukorana barakubuza amahoro. Byose bibaho. Yesu nadufashe cyane. Canke na muntu akabuzwa amahoro nuko agwaye, canke agwaje abiwe, canke bamubwiye yuko ingwara yiwe igoye atazokira. Abandi barashobora kubuzwa amahoro n'ibihuha, ibihuha. Abandi bakabuzwa amahoro no kutabona iyo baje. Yesu nadufashe cyane. Ariko mwese ndabafitiye iganuke, Yesu niwe mahoro yacu. Yesu nadufashe cyane. Tutaraja kure dusome mu Bifilipi, Abifilipi 4 ku murongo wa 6. Abifilipi 4 ku murongo wa 6 havuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenya n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ari umuntu yigeze kudutera agakuru, abantu bari bashonje mu muryango, umugabo n'umugore, kandi bari abazungu. Baca baja imbere y'Imana barasenga, Mana tugaburire, Mana dutera iteko tugaburire mu muryango, Mana turakwinginze tugaburire. Waragaburiye Eliya ukoresheje ibikona, barasenga, baraca imbere y'Imana barasenga.
baraheza bararyama. Bukeye baronka umushitsi. Baronse umushitsi, wa mugore atanga kumutera inkuru. Atemwe natwe turaho hano biratugoye. Umugabo ataza kumufata ku munwa. Umva Yesu yumviye agomba kuvuga. Yesu nadufashe cyane. Aha rero twebwe hano mu rugo umugabo ataza gufata ku munwa. Yesu adufashe cyane. Waciye mu buje none. Ibintu basengeye bashize imbere y'Imana yagira bibwira umuntu ngo yagira avuga ati aha twebwe rero aha inzira yatwishe kandi basenze Imana. Nivyo yagira mubwire. Umugabo nawe akacafata ku munwa ati pu numa. Yesu adufashe cyane. Nagonda kubwire rero iri jambo rivuga ngo ivyo mugomba bimenyeshwe nde mu gusenga no mu kwinginga. Yesu nadufashe cyane. Rero nagomba ndababwire ibintu natohoje bibuza amahoro. Umuntu agizwe n'ibintu bibiri bikomakomeye. Ubwa mbere hari bimubamwo. Imana idufashe cyane. Ndabaha akarorero mwebwe mwese kuva bukeye kuva mwikanguye mwazindutse mwiyumvira sivyo none. Umuntu wese ucitwa umuntu wa muri kuriyumvira bongo kwe. Hari umuntu umwe ariko ariyumvira. Hari umufilozofe yavuze ngo je passe donc je no kuvuga utaciyumvira ntubukira umuntu. Umuntu agizwe n'iki no kwiyumvira. Ukiyumvira ivyo waraje kubu kazoza. Ico nabonye rero muri ivyo vyiyumviro vyawe Satani aca bivanga n'umwambiro. Bacita mu Gifaransa ngo pensée négative. Ni kuvuga ukiyumvira bibi gusa. Ugasanga ubuzima burabishe. Ugasanga ubuzima ntiburyoshe. Taguye kwiyumvira amayeshe kufise. Abo mwagendanye ivyakugoye kazoza kawe utabona niyo kaja utabona ejo hawe. Mu Gifaransa bavuga ngo ntubona le bout du tunnel. Ivyawe ntubona iyo biri kubirajana. Ugasanga ufise urutonde rurerure rw'ivyo ukenye. Mugasanga udufaranga ufise uburyo ufise bungana uku. Ugasanga uri kwiyumvira ivyo wavuze. Abagukunda, abakwanka, abakugiriye nabi, ivyakahise, ivy'abagenzi. Ivyiyumviro vyinshi. Nukuvuga umuntu yirirwa mu muyaga w'ivyiyumviro. Imana idufashe cyane. Kuvukuye kwa kajisho hajya wikanguye wiriguriye yumvira. Abagabo babona ibindi. Abagabo bavyita guteka umutwe. Imana idufashe cyane. Ukawuteka ugasha abagabo. Rasio ingene biza kugenda. Hanyuma rero ikibabaje muri ivyo Satani aca yinjizamwo umwambiro bayita pensée négative. Ugasanga uri kuriyumvira mugabo ibintu amayesheke yawe ivyakugoye ivyakubabaje. Nico gituma kenshi muzorabe umuntu yitwa ko ari umukristo mugasanga ntaryohewe. Egira ijambo twasomye ntikwari ukwinginga. Paulo yabahaye itegeko. Urisome mu Gifaransa ni itegeko bavuga ngo nimunezerwe. Yesu nadufashe cyane. Ni itegeko. Hanyuma rero ugasanga umuntu nahaba ari umukristo ni mujinya. Hari umuntu twigana yitwa mujinya. Mujinya yarashishwe yaranukiwe. Nani mura mubibona. Twebwe twize ibi bintu by'imibano y'abantu. Ukubaho kumutangwe kugusomera mu maso. Nawe tumubaza vyinshi ukabona lo look yiwe. Wamaze gusoma vyose. Vyinshi wamaze kubisoma ubizi. Mutagira amahoro cumubona atanezerewe ataryohewe. Wamaze kumubona kera.
yarashishwe yirirwa ariyumvira ivyiyumviro bikamuboha ni magorwa nta mahoro ugasanga akagakiza twaronse ukamengo ntaho kagukuye ukamengo ntaho kagushikanye ukamengo ubuzima ntiburyoshe ukamengo umuntu yamabihiwe ndagufitiye ganuke Yesu adufashe cyane nimunezerwe murinde mu mwami Yesu nadufashe cyane Aburahamu ntiyari kuryoherwa ndababwire aya mahoro ndiko ndababwira afatiye kukwizigira Imana n'ukwizera Imana iraje kwizobigenza Yesu adufashe cyane akarimba twarakunda kuririmba Imana irafise ukwizobigenza mutima wanje nugume mu kibanza Imana irafise ukwizobigenza mutima wanje nugume mu kibanza mutima wanje nugume mu kibanza Imana irafise ukwizobigenza umutima wawe nugume mu kibanza Imana irafise ukwizobigenza umutima wawe nugume mu kibanza Imana irafise ukwizobigenza umutima wawe nugume mu kibanza umutima wawe nugume mu kibanza Imana irafise ukwizobigenza umutima wawe nugume mu kibanza Amen 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 muntu hagaritse umutima Imana irafise ukwizobigenza mwabakobwa reka Imana irafise ukwizobigenza Yesu nashimwe cyane reka ivyo vyiyumviro mwabahungu gwaruka gwacu Imana irafise ukwizobigenza Yesu nashimwe cyane imitima yanyu nigume mu kibanza ntihagarare Imana irafise ukwizobigenza Yesu nashimwe cyane Aburahamu igihe Imana yamubwira ngo nuze ndakwereka iyo uzoba wamenye Imana yamusutse vraiment mwiyumvire namwe kuva ahantu jewe naragereranije ni muri Iraki mu bisanzwe mu kiya ca Efrate hajya ahantu Aburahamu yaba n'ahantu nimba hari ahantu hari vyamwa nuko ngira ngo abantu benshi mutaragira ibakwe ryo kugendagenda mu bihugu byinshi byo kwisi n'ahantu hari vyamwa vyitwa imicungwe mana yanje iyo micungwe hari abantu bariyamurira bakarya ntibahima nuko ivyo vyamwa vyose mubona dufise ino ngira ngo niyo vyatanguriye imboga zihari n'ahantu haremvye mwiyumvire mu kiyaya kinini cyane gose gucuruzi gwitwa Efrate muri rya micunga niyo Aburahamu yaba Imana imubwira ko imujanye mu gihugu c'amata n'ubuki Yesu nadufashe cyane ngwashika muri ico gihugu ngo radwebera desert mana ndababwire morali atungisha umuntu akubwiye ngo muri Israeli ngo hararyoshe ngo nahantu igihugu c'amata n'ubuki ayo mabuya hari ivyo bitandira bihari ndababwira nukugira ngo baronke akavu barima mwitomate cari cagihe batsindiye ya soko yo mu ikibuga c'Iyantebe mu Buganda baca bafata ivu ryose bakuye ku kibuga c'Iyantebe mu Buganda barijana Negebu niryo barima kwitomate gushika n'ubu nukuvuga niyo batsindiye isoko yo kubaka ikibuga c'indege cyo mu Buganda ivu ryose bapakira indege bajana iwabo barasasa Negebu niho barima itomate pour le moment hanyuma Aburahamu aragwebera ico gihugu aragendera bwana hashinga Yesu adufashe cyane
ariko ntiyaraba ibiboneka, aravuga ati imana ko yavuze ko ahantu izohambera umugisha, ame niko biri nzohahezagirirwa. Yesu nadufashe cyane. Nico gituma Aburahamu hajya Aburahamu n'umuntu w'igitangaza kweli. Aburahamu rero usomye hajya muri Bibiliya ngo rwebera ico gihugu aragenda, arabura naho yoshinga ihema. Erega mu nyuma heze nk'umwaka ngo hashatera inzara muri ako karere cyo hatera inzara, acarahunga ngo ahungira mu Misiri. Yesu andufashe cyane. Burya Imana irazi gupima umuntu kweli. Ico gituma igihe yakuzana mu rusengero twarakubwiye ngo mugakiza hari amahoro. Yesu adufashe cyane. Ariko uno munsi kurahura n'intambara, reka kuraba ibiboneka, hagarara kuri ayo masezerano y'Imana yavuze. Umunsi umwe muzohura n'Imana. Yesu adufashe cyane. Waje mu rusengero wiyumvira ngo uje muri paradi, none uno munsi uri kuragwana intambara. Hagarara kuco Imana yavuze, kuko kugira ngo uronke amahoro ugenda uhagaze kuvyizegwa ku masezerano, ntugenda uhagaze kubiboneka, kuvyo wumva no kuvyo ubona. Uhagarara ku masezerano y'Imana ucuronka amahoro. Yesu dufashe cyane. Nimba ugomba amahoro rero, hagarara ku vy'Imana yavuze, ntuhagarare kubiri biragushikira, kuvyo ubona kuvyo wumva, uzoronka amahoro. Aburahamu rero yagumanye ijambo muri ngo Imana yaravuze, Imana yaransezeraniye iki gihugu, Imana yakinsezeraniye ko izokimpezagiriramwo, yaravuze ntibesha. Yo Mana yanje, hajya ndababwire umuntu atarabona ubugaragwa arababubaza ababuzi, cyane cyane nk'ubugaragwa bwobwo bw'urubuye bw'ibitandara vy'amabuye, ni ibintu bigoye cyane bikomeye, ariko bakacita ngo ni igihugu camata n'ubuki. Ndiko ndasoma bijya bintu aho cyane numva nkangutse ko Imana isikizira yari igihugu camata n'ubuki. Kandi vy'ukuri morali ratungisha abantu bariyo umunezero bahafitiye, aho kanyamuneza bafise, iryo tuze ritekane bafise. Ariko uranamuye amaso muri Yesaya ntugire ngo hasa no mu Kirundi. Oya, ugira ngo hasanga ibitoke by'ibisahira n'amavoka n'amapo. Oya, ariko hari amahoro, hari ituze, hari tekane, bamerewe neza, bari fier, igihugu cabo bararyohewe, baranezerewe cyane gose. Imana idufashe cyane. Nagomba ndakubwire amahoro ava ku vy'Imana yasezeraniye, ava ku masezerano y'Imana, ava ku c'Imana yavuze. Ukabugomba amahoro, hagarara muri iri jambo uzoronka amahoro. Yesu adufashe cyane. Nagomba babwire rero ingene mwova muri vya bintu nababwira vyitwa pensée négative. Yesu nadufashe cyane. Nagomba uje wimenyeze kuzurigarukana ku gihe. Yesu nadufashe cyane. Ndabaha akarorero gatoyi kandi murankurikire. Jewe naragiye impene, munkurikire, mundabe abundanye mundabe, ndaje ko muri ko muransenga ariko mundabe. Jewe naragiye impene, hanyuma n'inka naziragiye. Iyi impene yavyaye urayitwara ikayisha mu bwatsi bwiza, iyi ni imvyende yishe mu bwatsi bwiza. Yesu adufashe cyane. Ariko ica tubiri me ikarisha me, nukuvuga ngo umwana wanje, ikaca tubiri oya umwana wanje sinamwibagira. Yesu adufashe cyane. Impene niko imeze, irarisha me, umwana wanje nubu sindamwibagira. Yesu adufashe cyane. Nagomba babwire ingene muzova muri vya bintu vy'ivyiyumviro bibi. Yesu adufashe cyane. Udoze uravuga ngo Yesu urashoboye. Amen amen amen. Uri muri bisi, oh Yesu urashoboye. Amen amen amen. Uri hajya utandetse, oh Yesu wanje, Yesu urashoboye. Mu bintu Satani yanka maze kubona no kumva kanwa kawe kavuze ijambo Yesu. Yesu adufashe cyane. Igenda bitahura twari mu gikorane ikiremba. Hanyuma rero hariho
batugirira ibikorane by'abanyeshure bakatujana ahantu muri refectoire majepfo duheje gufungura tukasiduga mu rusengero. Hanyuma rero hariho umwigeme bamwita Kamanzi Beatrice, abantu bakera baramuzi cyane bize kuri Atene. Hamatiko turaduga numva umuntu aguma avuga ngo Yesu Yesu Yesu, dutama gatoyi Yesu, umuntu abonye areba kishima n'umwanya wose Yesu Yesu Yesu, kwagokizwa umwanya wose Yesu. Ariko Yesu yatinze arabisigurira bintahuza. Yesu nadufashe cyane. Nasomye mu cete cambe ca Yohana havuga ngo ndushobora kuvuga izina Yesu bitavuye kuri mpwemu yera. Yesu nadufashe cyane. Kandi biri mu bintu Satani yanka, kuko uvuze Yesu burashe, ubuteye ibombe muri vya vyiyumviro bibi, ubukubisa muri vya pensée négative, uja wumvuga use kugihe. Yesu nadufashe cyane. Jena nimenyereze kuvuga Yesu kuko naho numva ndiko ndabivuga nk'ibirofa birangyohera cyane. Jena naho ndi kugenda atanga kuvuga ngo mwami Yesu ntariko ndaniyumvira, umengo siho ndi ndabivuga nk'ibirofa biramfasha cyane. Numva ndi mu gitandara, numva ndahantu ndisikirize, numva ya Yesu nashimwe cyane. Paulo yavuze ngo atugabiye mpemu ngo dutakisha ngo aba data. Umwana uko ndikoraho ngo da da da, wewe ntiyumva nije ariko aravuga ni da 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 da. Kandi mu vyakaca ryoga ati umwana wanje agira tangure kuvuga, umwana wanje agira avuge, umuvyeyi akanezerwa cyane. Nagomba mwimenyeze kuvuga Yesu muhoha. Amina amina amina. Mutariko muraniyumvira, umengo siho muri. Imana dufashe cyane. Turahaye abantu mwakarorero. None muri ko murahema. Muri ko murahema. Kandi zo muri ko murinjiza zifise gaciro kanini. Muzoyimona mugeze kwa muganga bagushizemo oxygene bakagukira kubita facture kanya kantu bagushira ngaho uri kurazihema. Bagukubita facture ugatangara cyane. Ariko nagonda babazi ninde mu imbere kwinjira impemo bavuga ndijije impemo ndazisohoye. Hari muri ko avyumvira. Ujinjizwe ariko kurinzi ibintu by'agaciro. Yesu dufashe cyane. Mwimenyeze kuvuga Yesu mutariko nabyiyumvira ibintu by'agaciro shegero ry'Imana. Bebasha ndayibatere mu gute. Numva umengo no bibatera mu rushinge. Ko ngomba ko mugira amahoro, muba amahoro. Je vyampaye amahoro. Amina amina amina. Mungu nkumva mfise amahoro, nkumva mfise ikinshigikiye. Yesu dufashe cyane. Ndiko ndagenda mu nje ngatangura ngo mwami Yesu mu mutima, mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu. Mwe yarambariye ngo hajya ngo urashi. Amina amina amina. Erega amahoro, amahoro hakarimba ngo amahoro ntazizana, tuzoyarondera tuzoyagwanira. Ugomba amahoro ugira ingwano. Amina. Abazungu bavuga ngo qui veut la paix fait la guerre. Nushobora amahoro utagwanya ntibikunda. Mwe yarambariye ngo uvuze Yesu burashe, ubuteye ibombe. Yesu adufashe cyane. Kandi ngo ndababwire nuko abantu kenshi tutamenye message yavuye inyuma yo gupfa no kuzuka kwa Yesu. Yesu ndabahaye akarero kamwe yavuze ijambo ni Yohana yabivuze ngo umwizera wese, na Yesu yabivuze ngo afise ubugingo budashira. Yesu dufashe cyane. Mugeranye amajambo kwizera ni jambo ubugingo budashira. Ijambo ubugingo budashira nishobora gukwirwa n'umutwe wawe. Nuvuga ngo ukora bike ugakorerwa ibintu bitoshobora gukwirwa n'umutwe wawe. Yesu dufashe cyane. Wa mwambuzi ku musaraba avuga ijambo ngo ndemeye ko nacumuye. Yesu adufashe cyane. Aza yumva itangazo tigitangaza aditokwirwa n'umutwe wiwe ngo uyu munsi urabana nanje hehe. Je wambwira ko kajabo no gifya yose. Uyu munsi akambwira ati saa 9 uzoba wibereye muri paradis. Yawakaya no basezerane bayi. Yesu adufashe cyane.
yavuze wari kumuha logisite ati andika wa mwambuzi wandika ibyaha wakoze cyangwa agafata abasekreteri muri mwe mukamwandikira yari kwandika ariko yavuze ngo ndemeye ko nacumuye ndemeye ko nazizikira ukuri urazonyibuka mwami Yesu aho uzozira Yesu aravyumviriza uyu munsi uraja kubana nanje muri paradi no kuvuga ngo ukora akantu umenga kangana uku ukacukorerwa vyinshi Yesu adufashe cyane ndabibutse Goliath bari kora mu president cyari ikintu kinini ikintu kirekire ikintu kigoye umuntu yari yirukanye abantu benshi ariko ku Mana hari akeneye akabuye gatoya kangana uku kugira ngo Goliath agire ente apfe Yesu adufashe cyane hari akeneye akabuye gatoya kangana uku kugira ngo Goliath agire ente apfe izo ngone zawe hakenewe izina ry'amajambo abiri amen 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 izina ry'amajambo abiri Yesu zikazihagarara Yesu dufashe cyane tukaririmbe gatoya niryo byampaye ububasha bwo kunesha iby'isi ryangobotoye mu buja ndoso mwidegembyo n'izina ryiza pe bagizigi lemwisi n'izina ryiza cane barishime mw'ijuru. Nagomba ndababwira rero shengero ry'Imana na yote haracariho igitandara abana b'Imana banyegezwamo kiracariho abantu b'Imana bahagarara bakaba mu mahoro haracariho inayote ugiye gusinda wahura na mpwemu yera akagukubita hasi amen 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 inayote ugiye ufise ibigwanisho wahura na mpwemu yera akagukubita hasi amen 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 umutima wawe urashobora kuba nayote ubugingo bwawe urashobora kuba nayote ukaba umunyamahoro. Yesu adufashe cyane ufise izina Yesu adufashe cyane mu bintu nabonye Satani atinya ko umukristo avuga izina Yesu. Yesu nadufashe aratinya ubwo ugomba ukontrole aragerageza mu bintu byose ugomba ukore byose bwa ntuvuge Yesu ugomba wikonuti none ejo navuze Yesu kangahe ushaka ukore byose nabikwemerera mugabo uvuze Yesu ubumugiriye nabi ngo mugwanye mugwanza bazobahunga none yo guhunga gute uravuga Yesu wamana izina rya Yesu mu mutima wawe azohunga ntakwegera. Yesu dufashe cyane nako navuga rero komba interne yo mu muntu ingwano y'indani ivyiyumviro ugasanga umuntu agenda n'ivyiyumviro amaganya magogwa izina Yesu rizokububasha bwo kunesha. Yesu dufashe cyane urivuze ugaruka muri mode uzawumva ugarutse ndi umukristo ndi umwana w'Imana Yesu izari kwibuza amasezerano bikaca vyurubuka amen 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 okay ego yavuze ngo nazomeba yavuze Yesu ashimwe cyane usanga wiciriwe uko nagomba vy'ukuri ba Kristo no muzi mutana ubuzima buryoshe ubuzima bw'amahoro ubuzima bw'umunezero nama mbona abantu benshi usanga bicurikiriye kandi aba Kristo abantu ugasanga agenda ari kiyonzo kandi twakiriye umwami w'amahoro nimwakiriye umwami w'amahoro
izina rya Yesu rirabakiza, rirabakingira, rirabafasha. Niyo nkinzi ikomeye. Izina ry'umwami Yesu niryo nkinzi ikomeye. Iyo Satana guteye taba za Yesu vuba. Izina bagizigi remisi nizina iza cyane rishime mwijuru niryo ryampayuba. Amina, 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 amina. Ndosu mwitegerezo pe nizina pera bagizigi nemwisi nizina iza cyane nishime mwijuru. Mu guheraheza nagomba tuvugane ku ngwano z'inyuma. Ingwano z'inyuma Satani aricisha mu bantu, ugasangana abantu mubana umengo n'abadayimoni, umengo n'abakozi ba Satani. Hanyuma rero muri izo ngwano z'inyuma kenshi na kenshi usanga ba mahoro bazinesha kuko bakunda guharira. Yesu dufashe cyane, n'abantu bakunda kugira imbabazi ba mahoro baca banesha. Ingwano z'inyuma Satani aca mu bantu bakakugirira nabi canke bakakubera abagwanizi. Iyo uri mahoro rero, iyo ufise amahoro, nako ndakibabwira, Imana iragushiriraho akantu ahadashikwa na yote. Amina, 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 amina. Je nabibonye basha, ndi no bashingira intahe, je nabibonye mu buzima bwanje. Imana yashobora kugugirira na yote y'ubuzima bwawe. Amina, 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 amina. Imana ikugirire na yote no munsi. Hararyosha aho hantu habaye. Uje kukugirira nabi, mu izina rya Yesu ndamuhariye. Mu izina rya Yesu ndamuhariye. Amina, 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 amina. Uja kutuka, mu izina rya Yesu ndamuhariye. Mu izina rya Yesu ndanse gushavura. Wibereye na yote ntushavura. Wivugira nka wa mwana, yo sinashavuye, yo sinababaye. Ndanse gushavura mu izina rya Yesu. Byukuri umuntu wese arashavura. Nabwiye abantu ntawo buzi inyoni ko ziduca hejuru y'umutwe, ariko tuzozibuza kuzitwarika mu mishatsi. Amina, 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 amina. Nta muntu n'umwe adashavura, na Yesu yarashavuye, ariko vayo n'ingoga. Izina rya Yesu riragukurayo n'ingoga, ukamara umwanya muto urumbe rumara ushavuye. Mu izina rya Yesu ndamuhariye. Ukibitanga urumengo n'ibijandijandi, ariko muhemu iragatinda kabishira mu mutima wawe. Yesu dufashe cyane.
nagomba rero ujya muntu aguhanze mubana muri quartier canke mubana mu rugo tumuhindurira izina. Amina amina amina. Karukimubonye uvuga ngo ngujya wa Mugesera araje. Ukimubonye waca wibuka ivyo yagukoreye. Ukibuka amagogo yaguteye. Ariko umuhindurira izina aceka inkengeri. Amina amina amina. Ikwibutsa kuvuga ngo mu izina rya Yesu ndamuhariye. Ubusi wawundi ubu ni inkengeri inyibutsa kuvuga ngo mu izina rya Yesu naramuhariye n'ubu ndamuhariye. Udusanga uri umunyamahoro. Yesu nadufashe cyane. Naho ugashavura sasa agira ati nico nyene nagomba. Ari umwana wawe ugatangura gushavura no kuvuga amajambo no kugira sasa agira ati nico nyene nagomba ko ashavura nyene nagomba ko ako nyene ko nagomba. Ariko shavura ariko ucuva yo ningo mu izina rya Yesu ndamuhariye. Mu izina rya Yesu ndanse gushavura. Yesu nadufashe cyane. Dusanga wibereye inamahoro canke mahoro kandi ayo mahoro azovura abantu. Nagomba ndabaha uburorero bubiri muri Bibiliya ce turangiza. Yesu nadufashe cyane. Maja kuhasoma muri Samueli wa kabiri umunsi umwe Dawidi ariko arahunga haza agahungu kamwe kagasore gatangura kumutuka kamutera amabuye kazura inkungugu karamutuka kagenda kigera hejuru ngo genda bakagenda wa Mugese karavuga. Hanyuma ibisoda by'abahizi bari kumwe na Dawidi none ujya mu vyimba w'imbaragasa ijya mbwipfuye ndungikanje kugaca umutwe bice bihera. Dawidi yari mahoro. Yesu adufashe cyane. Dawidi yari mahoro. Ndakwifuje kuba mahoro. Yesu adufashe cyane. Dawidi avuga ngo duhuriye hehe mwabana bo kwa Seruwiya. Niko nasoma natangaye cyane gose. Reka ntuke. Hanaho yo bari koranuka bivuye kuhoraho. Ngo ariko iconze. Uko kwihereza imana izonshumbusha. Yesu adufashe cyane. Izo mbabazi ndababwiye muravye prerogative umuntu aba afise yitwa umukuru w'igihugu canke umwami. Naho yovuga ati yorabisa akajisha gute nirakeneye kuvuga bacha bakura ku mutwe ariko reka kuko yari umunyamahoro. Yesu adufashe cyane. Nagomba ndabasabe musaba umutima wari muri Dawidi. Imana ureme muri mwebwe. None ntababatutse. None ntababagiriye nabi. Nukuvuga ngo mukameremere kawe ni wo muharira. Mukameremere kawe nivyo kwijana. Ariko ndondera kugendera mu bitugu vya Yesu. Mu izina rya Yesu ndamuhariye. Nuko ngo jewe mukameremere kandi ibyo nivyo kwijana. Kandi muje mwirinde kuvuga ngo je ngo mezuku. Bajya abantu bakunda kuvuga ngo jewe nsangwe mezuku. Uburi kuriboha. Umukristo yahamagariye guhinduka. Amina 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 amina. Bijya byo kwiboha ngo jewe rero ngo bizego cyangwa nsangwe nimere yo kungo ya kwiboha. Wahamagariwe guhinduka. Yesu dufashe cyane. Hanyuma rero Dawidi acaragenda arashikiyaje kandi nabonye yuko mu mpera yaronse amahoro. Yesu dufashe cyane. Mpeze ndabaha akandi karuro kaba amahoro ce dusenga Imana. Nagomba sabe Jamari agaruke hano asomere ivyakozwe n'intumwa 16 kuri 19 ce turangiriza aho nyene turabe ba mahoro iyo bashikiwe n'ivyago ingene bigenda. 16 kuri 19 Tusome mu izina rya Yesu. Uheze kuri 34 umurongo wa 19.
maze ba shebuja babonye yuko icyo baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Pawulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashingantahe, babashira abacamanza bati, aba bantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cyacu kandi ari Abayuda, batuzanira imigenzo tuzira kwemera cyangwa gukora, twebwe turi Abaroma. Ishengero ribahagurukira icyarimwe, abacamanza babatabagurira ko impuzu, bategeka ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane, nawe abari wacyo abashyira mu nzu yo hagati, arokeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi icanyiganyizwa cyane giturumbuka, bituma umushinge w'inzu y'ibohero unyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose irabohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asohora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Pawulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Asaba ko bazana amatara, yitera mu nzu atekewe n'ubwoba, yikubita imbere ya Pawulo na Sila. Arabasohokana arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramubwira bati, izere Umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'Umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri icyo gihe nyene cy'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa hamwe n'abiwe bose. Arabadugana abajana iwe, abagaburira, anezeranwa cyane nabo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Amen. Yesu aguhezagire cyane. Aba bamahoro rero, ewe gukubita bamahoro buri kurihenda kweri. Yesu nadufashe cyane. Kandi ngo ndababwire, ku munsi w'imanza nasanze bitazoba bigoye. Uzovuga uti jewe nari mfise abantu barandenganije, barankoreye ibi nibi, bamahoro zoca bahaguruka bati, Imana izocikwereka bamahoro ati ehe. Yesu adufashe cyane. Ngo ndabaza ikibazo, mwese ni mu ndabe, none mubona vraiment ntaberewe? Ndaberewe? Harimo abatavyemeye, none mubona ntaberewe? Kandi abakozi b'Imana bahagaze ngaha baraberewe, bari nyuma yacu baraberewe. Kandi namwebwe by'ukuri mwambaye neza muraberewe nk'abafasoni nyene. Yesu nashimwe cyane. Hajya hepfo hari isoko zibiri ya Kamenge niyi, sivyo? Abofata umwe muri mwebwe cyangwa muri twebwe yambaye ikaravati, bakamujana hajya mu isoko bakamukubita. Ubwa mbere ngo babatabaguriye ko iki impuzu, bakoresheje ijambo gukakagura. Kera rero ndababwira abantu bari viola, ntisibi vyuvya agateka kazi na muntu, bavuze gukakagura impuzu, zinaguha ndabo do filime baragutabura kurira ko impuzu ugasiga uri gusa, kuko yari kiritire baroma, bari abantu bari viola. Aba bantu rero barakubiswe, barataburirwa ko impuzu, bayita supplice morale. Numva ko ari umuntu witeka wimereye neza, bakagutaburira ko impuzu mu isoko ugasigara uri gusa, uyumva uti none ejo nzoca he mu bantu.
baramubabaza mu mutwe, barabakubita. Nimwiyumve ngo byari ibintu byoroshe, barabakubise kugeza uko bagira inguma. Imana idufashe cyane. Ubwa gatatu baca barababoha babajana ahantu mu mbombane. Baboshe bande ba mahoro. Bamaze kubajana mu mbombane, bashitseyo ntibatangwe kwimyoza ngo tuziyo bitwarira uru Rwanda ha. Muri twebwe nawe utangwa kwiyumvira abantu mu zinanyi ba koloneli wo telefona ba majoro banda abantu babihangange mu muzinanyi aha bazonkanda habizokomera. Baviyo hagati y'akazi na muntu ya umuhore gusa je bizi none bandenganije arico bampoye ibintu bizijana uwo yari kuba jewe na wewe ariko ba mahoro. Mana habwa icubaye, Mana uri inkuru, Mana uri mwiza, Mana nushimwe. Imana icira twenga. Amina 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 amina. Imana iraneze gucira twenga. Ndabwiye kitatu Imana itwenga. Yaciye nahaguruka ngo isira nyiganyiga. Ba mahoro basha kunyiganyiza isi. Yesu nashimwe cyane. Isira nyiganyiga. Amatanguriro yibohera. Ba mahoro nibagwire. Ewe mwashengera umwotaha muri ba mahoro kamenge yonyiganyika. Amina 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 amina. Mwotaha muri ba mahoro ajya mu mpango hari ibintu byoca bihinduka. Mu rugo bigahinduka. Yesu nashimwe cyane. Abantu bari kwakina imipira y'igitsindo cinjiye bakwa no gupfa ngo ko umuntu habaye ngira mwijure bari kwarabwo rukino bari bagira ati go krinjiye. Satani yakubise ngira kimwe canke bitanu kubusa. Amina amina amina. Kuko ba mahoro ntibimyoje, ba mahoro ntibavuze bati tuzohura bavuze ati Mana habwico. Aha mu Gifaransa havuga ngo izo fait la louange. Batakuvuga ngo Mana shimwa, Mana uri inkuru, Mana habwico bahiro. Yesu nashimwe. Ba mahoro yo nitwababaye Mana habwico bahiro. Yo nitwababaye Mana shigwa hejuru. Imana birikora ku mutima cyaguka ati Isira nyiganyiga. Amina 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 amina. Ba mahoro rero nuko bameze bahagurutse Imana ku ntebe ikaza gutabara. Amina. Ba mahoro bahakaryo Imana ikaza kugira nte uko ba mahoro ntibigwanira. Ba mahoro ntanzigo, ba mahoro ntanzigo ntagwango ntangorane. Yo Imana ihaguruka ikaza gutabara ikaza kugwana. Yesu adufashe cyane. Ni mu mpera karyo Imana ije kubatabara baje. Reka Imana ibatabare. Yesu adufashe cyane. Reka ishavu nuve mu burake kuko ivyo bizina gucumura gusa. Yesu nabahezagire. Imbere ya vya bindi none wifashe gute? Murabona ko uyu muntu nta bundi butumwa bwavuzwe. Asanze ba mahoro bataciye batoroka ngo bigire, asanga bibereye ngo baratekanye, yaciye ababwire bajijambo nkoriki nkizwe. Ese compa baje abantu mu rupanda mu rupango umunsi mukozo kubakubwiye ijambo nkoriki nkwiye kuri kugira ngo nkizwe uko babana ba mahoro. Yesu nabahezagire cyane. None rero naya majambo abayumvise mwese Yesu abahezagire. Ndabifurije kuba ba mahoro. Ndabifurije kugendana amahoro. Murabona ko abantu Yesu yagabiye amahoro ivyo bashobora gushikako ni ibintu bikomeye cyane gose. Mu ngwano z'inyuma barahagarara bakanesha. Newe wavyifashe mu gute vya bindi. Yesu nadufashe cyane. Katuririmba akarimbo k'38 hanyuma niwumva hari ico muhemu yari yakubwiye ucuja tugusengera. Mukiza se
sangumenye ivyo nkora vyose werekana ko ndikose ndifatuko ntari sesuyu mutima wanje niwe ushobora kugaragaza ivyikize ibwina muri wo umurika atabona ahinzigo mushiki n'imbere hacariho umuti mukangutse uzi nukwicaha menya nivyo niyumvira n'imigabo yanje ubimbamwo binyanduza ivyo njakariye mvugutira kanduncure inkambazi vemo umpinduri cuma cawe uhorukoresha none nkwikubisi dusabe mwarimu budiyo bishurira gose yukwimana rurukundo rubuzakagero mbere yuko mwarimu w'ibidiyo asengera aba bantu hariho abantu banse guhaguruka kandi muhemu yariko arababuranya mwase guhaguruka kamwe muhemu yariko aravuga mu mitima yanyu nimuhaguruke baje nimubuzere kugira isoni kuko iri jambo hari naho yoba ari imburi yo ku buzima bwawe ya nyuma hagurukuze Yesu abahezagire abo bantu banse guhaguruka kandi muhemu yariko arababwira ngo muhaguruke nimuze Mana data wa twese uri mu ijuru Mana wisakaye ubuntu imbase n'urukundo turagushimiye turagukengurukiye nyakubahwa ingene ugira neza bukira bugaca wewe ni wewe uzi abantu bawe waremye urabazi kuva ku mutwe kugeza ku birenge name kandi ukamenya ibyo bakenye n'ibyo bakeneye ni nacyo gituma uyu munsi wabonye ko bakeneye ko bokumva ijambo ry'amahoro akwiye kuganza imitima yabo bose nicyo gituma benshi bisuzumye muri aka kanya
bakaba barengutse hano imbere y'inyonga zawe, none barapfukamye bimenye bitahuye, barengutse imbere ya wa wundi yanesha urupfu na kuzimu akazukana intsinzi y'agahebuza. none kibirengeye ngaba hano barapfukamisa amavi y'imitima n'ay'imibiri bisabira imbabazi muri bya bindi byose baba baragendeyemwo, bifuza amahoro yo muri Kristo Yesu, kandi nta handi amahoro abonegwa atari muri wewe. Nico gituma barengutse hano, baraciye bugufi, baravugamye munsi y'umusaraba. Natwe turaberekeje nk'uko wasezeranye uvuga utaho muzoba mukoraniye hose, nanje nzoba ndi kumwe namwe kugira ngo ndabumve kandi ndabafashe ndetse ndabagire neza muri byose. none kibirengeye genda muri aba bose bapfukamye imbere y'inyonga zawe, hanyuma woze kandi weze icyo gicaye icyo ari cyo cyose. Imbabazi zimwe zabonekera ku musaraba zongera zibonekane muri aka kanya, muri iri shengero ryose rifukamye imbere y'inyonga zawe. umwe wese ndizera ko ivyo ubizi, urazi igitumye yapfukamye hano. nico gituma dusabye ngo wiyerekane nk'Imana, ukore nk'Imana, uharire udaharuye. bwa buntu bwabonekera ku musaraba bwongere bubabonekane ko bwose uwo ari we wese ave hano yumva ko arosa amahoro, ave hano yumva ko arosa umunezero muri Kristo Yesu, ave hano yumva ko yahariwe n'Imana Data wa twese yo mu ijuru. kibirengeye wewe uri byose muri byose, uzi byose kandi wamugira neza muri byose. nico gituma muri aka kanya tuguhaye kaze ngugirire neza aba bose bafukamye imbere y'inyonga zawe, baze kuva hano bumva ko bahariwe n'Imana, baze kuva hano bumva ko batsindanishijwe n'Imana, baze kuva hano bumva ko ubuntu bwababonekanye, ko bumwe bwabonekanywe ku musaraba. kibirengeye urakoze kuri umwami, urakoze kuri umutabazi utabura guseruka mu kibazo icyo ari cyo cyose. nico gituma muri aka kanya tuguhaye kaze ngugire neza kuri umwe wese ari hano, kandi wiyerekane kuri Imana, ububasha bw'Imana bonekane muri bo, bave hano bafise umunezero wo muri Kristo Yesu. urakoze kibirengeye kuvyumvise kandi maze kubagira neza muri byose, mu izina rya Kristo Yesu mw'i Nazareti niho tubisabye, amen. mukiri ngaho nagomba sabe mwarimu Fulgence ashikino, ndabasabe umuntu wese afise umuntu yanka, afise umuntu amubonye yumva kirohombaya, ahaguruke tumusengere, kandi nawe uca umusengera kugira ngo Imana iguhindurira izina. umuntu wese afise umuntu yanka, umuntu ukimubonye wumva kirohombaya, wibuka ivyo yagukoreye ukumva uramwanse, nagomba uca uhaguruka mwarimu Fulgence agusengere, kandi nawe uca umusengera kugira ngo Imana iguhindurire izina, ahinduke inkengeri ikwibutsa kuvuga ngo mu izina rya Yesu ndamuhariye. Amen, 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 amen. izina ryiwe rihinduke mu maso yawe, ahinduke inkengeri ivuga ngo mu izina rya Yesu ndamuhariye, aguhindukira umwibutsa uguharira. mwami wacu, reka tukuvuge twebwe abanyakamenge hano, reka tuvuge ubwo bushobozi, reka tuvuge ubwo bubasha, reka tuvuge kugira neza, reka tuvuge kukiza, reka tuvuge kw'ibyananiranye urabishoboye. nico gihe ijambo ryawe ryavutse, wavuganye natwe. Haleluya. ngwino rero ku mitwaro, ngwino ku mitwaro iruhije abantu, ngwino kubagenda bararira, ngwino kubabusa amahoro, ngwino Yesu, wongera ukore, tembera imbere hose, tembera hajya mu ishengero, genda mwami, genda ubasha bukore, satana maramare, satana
satana maramare, satana maramare. Uyu munsi hakoreka ibitangaza, hakoreka ibihambaye. Turaguhamagaye, turaguhamagaye. Kola, amena. Kola, haleluya. Kola, baze bashinga intahe. Kola, iyi mitima ibuze amahoro. Kola, 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 kola. Tembera ubushobozi n'ubugandagande. Leyitakira, leyidomeni. Ni igihe ciza. Ash, ash, doira, ash, doira, doyi. Ni igihe cyo kuronka amahoro. Doira, teiri, lairi, tash. Turonka amahoro. Ishengero rigira inkomezi. Uyu munsi bumve ko wari umunsi udasanzwe. Bumve ko ijuru ryabyemeye ko tugira dutabagwe. Ijuru ryabivuze. Nkemu wabivuze. Amahoro agira aboneke. Ibyari bibatuntuje kw'ijuru ryavutse ko nkemu yabyemeje yateye igikumu. Ni igihe cy'ihumure. Itaki tubisenze. Haleluya. Tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.